umurundikazi ya Trupa Magaba yatsinze ku bice 41 hama vuba ya Clementine itsinda kuri 28.2%. Rero iya mbere nayo ihabwa iki ni ya indi yamitanguza ibiganiro byose harimwo vy'umuziki harimwo kino cha Bila turagerageza gukurikirana amakuru yabo baririmbyi twari twagiye gushigikira Natasha aho yari yaramutse asinya amasezerano n'iryo hinguriro Azania rero risanzwe riko rifarini uko bavuze ati twebwe twese mwo Natasha koko tubona ko arakundwa cyane arakurikiranwa cyane twizeye kwishiramwe ryacu ihinguriro ryacu rigiye kumenyekana kuruta uko ryari rizwi ku ruhande rwa Natasha nawe yavuze ati nanje ngiye gushiramo inguvu kugira ndarimenyekanisha nje kituma yavuze ati muzoze muranyita Lasagna. Nibaze yuko bariko barahimbaga abanywanyi bacu tugira ko twakira umutumire wacu witeka Ni spokesman. Yego murakoze cyane hano murazi ko ari muhira atasiyo spokesman ntiyari yabonetse muri ya foto Yego uko nyene turi ngaha haburamwo ndi atari yabonetse DJ Rafa ariko mukanya nawe abandi bose barabonetse kiretse twebwe mukanya jewe na wewe na Rafa na jewe abantu mucerwa si vyiza twari gucerwa twari mu yandi mabanga y'akazi ahubwo turi bane na Mika ntarimwe muri rya foto turi kazi na Patrick ariko ntarimwe Patrick arimo ntiyamajamo mu mafoto yose yagiye mwimwe umunsi yabonetse spokesman neza rero je nukuri ndashima sinzi nkamwe nizere ko nabariko baradukurikirana bameze neza cyane none wowe ni impore oya vraiment wihenze ndi kwa kundi nyene kumbure nambaye uruntu runini baca babona ko nanje ndi munini aha spokes utuzaniye amakuru yahenda bona n'amasari karamera nkayiterera imbere yes aya mbere ngira mwayavuze na cancane ni top 10 muziko buri kwezi twama tubazanira bishasha vya top 10 bari bamaze imisi batora biciye ku mbuga ngurukana umenyi zacu haba kuri Facebook canke YouTube aho uno munsi twazinze mu gikorwa kidasanzwe twari kumwe na Bamika ba Patrick ba Niki ba Nestori aho turiko turahurira amajoro arenga igihumbi turiko turaraba neza kugira ntiyabemwo ukwihenda canke ubusuma ariho havuye intsinzi y'umugwi ndangakaranga Trupa Magaba ku ndirimbo yabo yitwa umurundikazi basohora bari kumwe n'abamisi ego cyane n'abamisi ngoma historique y'ijya ndirimbo nuko bari basanzwe bayifise hama irijya higanwa rya Miss Ngoma abariko barayitegura ingoma event barashimye indirimbo baca bamera nk'abayigura baca bavuga ati tuyisponsorize video mushiremwe abamisi bacu ego indirimbo rero yatowe ku majwi menshi cyane murabona ko ifise ibice birenga 40% ariyo nyene iyikwirikira nayo ikafise ibice 200 ego cyane ngira mwashoboye kubona uko vyari bimeze umurundikazi ya Trupa Magaba yatsinze ku bice 41 donc 41.2% hama vuba ya Clementine itsinda kuri 28.2% hama no kwishingano mfa ya Double J na Kiriku itsinda kuri 12.8% hama Dushimimana ya Aline Vyuka iri mu kibanza ca kane kuri 4.2%. Inyambo ya MT number 1 ku mwanya wa gatanu ni 3.2%. hama korayo ya Oleg ifise igice kimwe 1.8%. hama Morning Star ya Loriro 0.6%. hama wayo ya Madiba ari kumwe na DJ Filbert hamwe na Dofé Dankara ifise donc yanganyirije na ni ya Loriro ni 0.6%. urashobora kwibutsa uko byaciye bigenda tubonye ko zinganya ego twaciye turuharura novuga ngo dukoresheje uburyo bw'amafabe alphabet yizimbere dusanga donc Morning Star izimbere M izimbere ya W hama Paradise ya Ibina Bill ifise
.d ni ukuvuga ifise ijwi rimwe ya ego hama My Queen ya El Coyote ntiyaronse ijwi na rimwe ni ukuvuga ifise 0%. Nuko rero turashimiye abatoye ni top 10 twakurikije ivyo bagiye baradusaba aho bavuga ati bijya vy'amahera reka tubireke nabo hanze baravuga ati twebwe ntibitworohera ego ariko uri hanze ukoresheje Facebook na YouTube urashaka gutora uwo wifuza. Nuko rero nkuko vyama kuwa mbere tubamenyeshe kwanza ko iyi top 10 yose abari promotion indirimbo naho ibi 10 nurukurikirane ni playlist yamiba ku munsi incuro zitatu 6h30 midi hamwe na 18h deje indirimbo yagize amahirwe yo kuja muri top 10 naho ibi ya nyuma ibiri muri promotion. Rero iya mbere nayo ihabwa iki ni ya indi yamitanguza ibiganiro byose harimwo vy'umuziki harimwo kino cha Bila turagerageza gukurikirana amakuru yabo baririmbyi aho baba bageze buri mwanya baronse gishasha tukabatumira ntibaze baragisha ino promotion kuko nta mahera tuba twashoboye kubaha ariko habonetse n'uyabaha naho ryo barishira hamwe natwe turashobora kubaha publicity iryo shiramwe turisha amahera menshi ariko bayahaye umuririmbyi kuko tutaronsa agashimwe ko kumuha turashobora natwe kwigirira publicity agashimwe twe tuba twakamuhaye ariko ni byiza ko baronka inyongera kubera ko bashiramo effort nyinshi kugira ngo bakore nk'ijambo ryo byumvira kuko Star Times yari yaravyimviyeho hambere byo bavyiza ego cyane ikindi ciyongereye ko uno munsi turavye umwete w'indirimbo yabaye ya kabiri indirimbo yo muri Rifikazi yitwa Clementine Kevi yahoze muri Empire Avenue yaragize tubwirageje kuraba amaposti yiwe kumbure n'abamufasha yaragize amapartage menshi no kuvuga iyo atabari umwe niwe yari kubuwa mbere vraiment ngira nuko troupe amagaba nabo ari abantu benshi umugwi wonyene ufite abantu barenga 100 coro abakunzi bawo rero twebwe twavuze ati nka BTV nacancane ko dusanzwe dushigikira impano z'abigeme tora promotinga cyane ya mbere ariko twabonye ko ni ya kabiri Clementine dukwiye kumushigikira nacancane murazi ko ubakora ku giti ciwe ntakiri muri Empire afisa karimbo karyoshe kitwa vuba nibaza ko nawe nyene tugiye kuza turamufasha ego cyane icaryoshe nuko yashize intayishize commentaire ya mbere ejo hose yaravuga ati ndafise ubwoba ariko ndizembarije ariko no munsi afuye kubona post yavuze ati ntaco ndavyemeye ni vyiza bitandukanye na wa muririmbyi tudashaka gusubira kuvuga twamaze no guhagarika kuvuza indirimbo ziwe aho yaduteye ivyatsi akavuga ngo amanyanga ariko kandi ikibabaje nuko atabivuze kuri twebwe yabivuze no kwindi samirizi bimwe vyabaye no munsi none umuntu yokwibwa hose nuko rero inkuru ya mbere yari ya top 10 inkuru igira kabiri novuga ko twamaturi nk'ikivugo cyacu news on time stay in touch rero twama dufise amakuru mashasha ku munsi ku ndwi n'ibindi byinshi inkuru igira kabiri ni inkuru igira kabiri ni ya y'umuririmvyikazi Natasha la boss la mazi la mwembe ubu yavuze ngo asigaye yitwa Lasagna canke la farine la sabuni yes ni Natasha ni sabuni ya coronavirus cyangwa ni ukuvuga ni sabuni namwe mu masabuni ahingurwa n'ihinguriro basinya amasezerano no munsi murazi ko no munsi twa dufite ibikorwa byinshi twigabuye mwe mwagiye muri arena twabonye uko vyagenze hagati yandi mwage hamwe na Kuza Music twe natwe hariya muri quartier industriel twari twagiye gushigikira Natasha aho yari yaramutse asinya amasezerano n'iryo hinguriro Azania rero risanzwe riko rifarini rirahari muri Tanzania no mu Rwanda ryasinye na Bruce Melody bamuha igifovya cy'amafaranga hano naho ryasinye na Natasha mu gihugu cha Tanzania niba ntibeshe umengo basinye na Nandi hano rero Natasha niwe yaronse ayo mahirwe uko bavuze ati twebwe twese mwo Natasha koko tubona ko arakundwa cyane arakwirikiranwa cyane twizeye kwishira hamwe ryacu ihinguriro ryacu rigiye kumenyekana kuruta uko ryari rizwi ku ruhande rwa Natasha nawe yavuze ati nanje ngiye gushiramo inguvu kugira ndarimenyekanisha nje kituma yavuze ati muzoze muranyita Lasagna ati iyo farine urashaka kuyikora nk'ibitumbura sense kw'ibitumbura ngo vyondeshe cya biravyibusha
byara amazi biba bivana na yavuze ati ushaka kuvyibuha ushaka konda Azania irabigufasha urashaka gukora capati urashaka ni vyinshi cyane Spox wavuze ngo mu gihugu cy'u Rwanda Bruce Melody bamuhaye igifovya c'amafaranga ati rero Natasha nabavyageze ico kibazo cabaje na mugenzi wacu Biggie wo kuri Black TV ati niba tarakabanga bimeze gute Natasha yavuga ngo niba atari banga uhembwa ngahe aho ukora ati ntawe uvuga umushahara ego aca avuga ngo sishaka gufatwa mu kanigo canke gutegeka bisigura ko avuga ati naronse mesh atari navyiza bibonekana ko none uravye ijya sinzi ko badusubirizamo bakabereka ikostime gusa manager Rafaeli wawuri yarabuze no kurya foto yanse nuko dukorana ikiganiro ati je vraiment yarabereye cyane urabona hari inyo urabona kuna karitegereze ni manager ko yenda kibazo kino kibazo ga Spox turabizi neza ko Natasha ni umwe mu baririmbyi kazi nkavuga yiyemera kandi nabwiye Mika karati umuntu aticimye nta umushima kwiyemera kandi nibyo ibyo yiyemera je rimwe na rimwe ndavyemeza rimwe na rimwe yego hari ibyo mbashigikira n'ibindi rumva mba natahura ku gatwe kiwanje mu artiste rero hajya byose ni ukuri ku gatwe kiwanje urumva ni droit wanje kwemera ibica nk'ibiri urumva rero nakunda bibaza kubera ko nibuka yuko hari amwe mu basanzwe batunganya amahivano cyangwa bagira iko bakamuhamagara ati Natasha tugize ibi akababwira ati Jay niwe titabonetse twavuga nka primizike nibikunda yabandi nice gituma neza ico kibazo bayashize ku meza ati ngaya baravuze bonyene ati nukuri Natasha twaramurondeye yaratunanye muri primizike uno munsi twasubiye kukibaza aravuga ati namwe muca muvyumva sinari guhaguruka uko nyene nazanye yatanze umufungo kabisa reka tumukeze Natasha ni ntambwe asanzwe afise n'ayandi mashira hamwe basinye asanzwe afasha kandi rero tugiye turaronka abantu beni ibi amakampo nakatahura mwarabonye Alvin Smith uheruka global peace chain Burundi ni vyiza umva Natasha nkuba numukozi akoresha amahera menshi hariho nabavuga ngo ajya amahera akoresha ntiyo yinjiza na nkubu muraze bamuhaye ni twama twayivuze ntitwobisubiramo cyane abazukurikirana tutahure turi muri monde yo kurondera sport uwo mwanya uzofata wo kuja kwiyumvira umuntu ngo ayinjize waba afise ukuntu ayinjize naravye bariko baravuga ijyana ni heruka ya miheruka bari kumwe na Femi one urumva ngo Natasha ngo nta bantu bari none rega banze mutahure d'abord hashaka kuza abantu ijana bari igihumbi bakaza abantu batanu bari ibihumbi ijana ibyo bintu bihuriye nibihuye kabisa rero nk'umumenyesha makuru ukongera ukaba nk'umuririmbyi bya bindi abaririmbyi bahora bavuga ati mbega turafise ingorane zina ziriya na cancane umuziki wacu nuri kurariha mbega wowe kino kintu cabaye no munsi hagati Azania na Natasha Ranamba wewe ubibona gute nk'umusesangutse ego ni intambwe ni ikintu ciza umuziki w'u Burundi muri rusange nivyo navuze ati hagiye haraboneka n'abandi bizofasha ariko n'abaririmbyi bagerageze gukundana hama bahana amadiri na Natasha yavuze ati je naje hagiye nzobona ko nkwiye gushiramo nk'umukomedie dufashanye baranamubaza ati mbe uzoca umuhemba kuyo bagwaye canke ishira hamwe aravuga ati byose birashoboka yanemeye ko agiye gukora indirimbo ya Azania kandi izoba ari ngufi ariko itubwira ivyo nkakamwe yagira kakorona ego nkakajya kakorona n'izindi nyinshi iki gikorwa cyabanye Spox ndabona neza yuko cyo bicitegererezo ku baririmbyi surtout ko hari ibintu tuguma tuvuga ngo baririmbyi nta gutera imbere nta mafaranga byose ni mu mutwe turi muri monde yo kurondera Natasha novuga ati nabera karurira abaririmbyi bariko baradukurikirana hari ababa bavuga ati nashoboye ibi nabiriya ariko mfise icyo ashoboye nikijya nyene kandi arashoboye kubera ko afise na manager mwiza voilà azi kudodora cyane twumve ko hari ibintu natwe twokora nk'abaririmbyi nka mwebwe mwumve ko hari ibyo mwokora
kugira ngo namwe hari ayandi mashirahamwe avuga ati turakeneye n'umuntu aduhagarikire ibikorwa bya bibandanye neza. Yego cyane. Reka rero sinzi ko hari ikintu muba dufitiye. Kuri no gukenguruka muri kano kanya mwampaye, yego ndabashimiye cyane. Reka nawe tugushimire, dushimire n'abakunzi bacu bafashe umwanya kugira ngo bumvirize ivyo Spox aje atuzaniye. Turacari kumwe. Amasaha yageze Mika. Harabura iminota 7. Reka dusezere Spox tumusezeranye n'umuziki umwe, hama twongera tugaruke tubandanya mu kanya sasa twongera tubasezere tunasoma n'ubutumwa bubiri cyangwa butatu, hama twitahira amahoro. Bace baje cangenda bansezereye ku karimbo kabaya kambe umurundi kazi Katrupa Magaba niko kumbure mu mperekeza kakiri gashasha na cancana tukunakakira hano iwacu muri kino kiganiro aziko kazoza karatangwa na kino kiganiro ngako kamaze kuza rero umurundi kazi Katrupa Magaba amaze twongera tugaruke ibihe vyiza mubandanye mumerwa neza. Merci beaucoup Spox. Murakoze namwe Arlette na Mika. Yes.